deuxième guerre mondiale iteye abagore bagiye gutera greve uno munsi ntibatera greve nibibaho byarataye agaciro uno munsi baca biyaranja uza wumva ikidajere banabibona forme yacu ni nkuko ino microphone ayibonye avuga ati wani cyo imijya microphone rero nukungene abanyarwanda benshi bariko babarungika kuja muri Kongo kandi urabona ko DJ ibintu nimba ndabivuze hari abantu benshi batatongora kunjija urabona oya mani twebwe entertainment yacu niyo hoteli imbere atamahoro ahari simbizi navyo yigeze avuga yaramaze imisari busy n'urugo cyane yagiye kucumva muto yabona vyarira hirya vyara mu mbavu nk'igihahe akibaza ngo niya mushira mu nzu ngo bizokwijana Mungu wangu uvyara induru utavyara oya reka bobore we kodireka reka basi ndagusigure basi ikintu sivyo burya none daboje ujya mwana yagaragaje yavyaye none wibaze ko ari we wa mbere yo bavyaye kumbura ufise ibindi byinshi umuzi ko navyo tu nta byinshi cyane ariko burya imbwa irinze imene ku agahanga ntibamenye inzoga inkemuta umire dabuze kuva yabereye hiti navyo uzi rero apana kagakosho Nerina ati yagushize mu mihimbi bro apana no kuvuga izina iryo zina kajya bakita gakotora mu bisanzwe mu kirundi ciza mwene burya babwita ubukotora ujya se umukobwa oyaye mburazi imyaka afise ujya je bijya bintu urabona ujya yitanga queen of showbiz ariko ni umuntu wa mbere ashavuzwa n'amajambo ubu muvuzeko yarigeze gufungisha Ntuzeri Sharon rya mudem sivyo yigeze je amabif urumva ujya kajya kakobwa kaga kecuru ko karitambagiza mu bintu kandi kakavuga nabi ariko ukavuze nabi gahomoye kaca gashavura rero jewe nanje cenzo gahomora ndagayohana ndaga fucking zikwiye kabisa Dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu kuba afise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanambye kuba afise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ibyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni bwera bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane Sœur Dietetique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo ubaza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 majendwi na 56 canke kuri 77 majendwi na 36 majendwi na 47. Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. C'est Kodi Mr. Black. Nko bisanzwe simba numwe by the way ndi kumwe n'umuntu umusaza mukunda cyane. Twamatuma wazanira muge hari ikintu cyose kiri update. Kamanenda baramutse cyane wawe hisemo kurikana na Akamo TV wakoze ikintu gikomeye cyane uri umuntu wacu. Yes, ifise koresha umwanya imbere ya kamera tuje kuyaga ibintu bigezweho muri industry plus 257 n'ibindi byinshi koresha umwanya akora mu kici cyane. Original. Inyuma y'inzoga ni iki? Na baby riko oya ndirimbira inzoga nyene akunzi bakayoga nyene bakafiringa yabaryohe hari abidoga ngo zarabuze ngo basiga bano amakike ugati bombo clat na zone n'inzoga agasaporo unwa kike unwa saporo unwa karagasoke unwa mudiringi ego mani byose n'inzoga pe byose n'inzoga kabisa nuko inyuma yo kugurisha imoto 17 na Mr. Tubane neza uraje ukoramwa clip video nawe nabinkenye oya ajya mahera tubona ari mbuze ratio mzirasyo camvuga ati reka nikora umugabo ikora ko twafise peut-être nanje Johnny naronka nka 25 nzoya muhati mwene wacu ko twafashanyije ni 25 inyungu kweri ntiguhagije subiza twanje nzoyunguka ko ansubize yego kandi mwaranditse yuko nanje tuzandika ugwandiko mubivuganye ugwandiko sigihano oya ugwandiko uko gwanditswe niko rutabugwaka kandi naye byasinye birasinyuko
mbega ko umuntu nkoresha umwanya akoreye muri industry imyaka myinshi kubura ibihumbi 17 ivuze kimwe abafise abantu benshi bashobora kuyamata binarinze kuba oya jeresi ndinda gutakamba ndagusaba kwiriza oya je nikora kutwanje vyanze utwanje tuheze niho reca ntangura gutakamba n'umugore wo mutanga oya umugore wo mutanga gute niho mugwatiriza oya umugore niba mugwatiriza muto oya we peut-être abahuzo bagwatiriza mwe muzorongora inyuma yacu twe twarababone izuba turongora bigikomeye mwe ngira muzobatwara ku buntu bitabagoye no mutwaye wewe wamutwaye ku mahera naje nta mahera notanga ariko je generation yanje batwara abagore bakoye peut-être mwe bizoba sizoba yarabaze kugira ku musozo mukibatwara bimwe vyakera bagushira umukobwa mu nzu oh rero baje ari we yizana ati wana je kweri simva kabisa yego je ntizotira mu Burundi twashafise indero ya Kirundi tandukanye n'abanyarwanda bane nta vy'indero ya Kirundi nta vy'indero ya Kirundi aya kabisa inyuma yo kwitwa umuhimbiri umushenzi inde yanyise umuhimbiri navyo uzi rero apana kaga kosho neri nati yagushite mu mihimbi bro apana no kuvuga izina iryo zina kajya bakita gakotora mu bisanzwe mu Kirundi ciza mwene burya babwita ubukotora ujya se umukobwa oyaye mburazi imyaka afise ujya je bijya bintu urabona ujya yitanga Queen of Showbiz ariko ni umuntu wa mbere ashavuzwa n'amajambo ubu muvuzeko yarigeze gufungisha Ntuzeri Sharon ya mudemu sivyo yego igeze je amabifu urumva ujya kajya kakobwa kaga kecuru ko karitambagiza mu bintu kandi kakavuga nabi ariko ukavuze nabi gahomoye kaca gashavura rero jewe nanje cenzo gahomora ndagayohana ndaga fucking zikwiye kabisa yo ndazigahe urumva amanzora biyo kazonshira no kuvuze ngo yo kavuge nabi karababara muga koko karababara ndavye ndamaze kumva nabantu kabwira ngo urabona bro oya friend none nko wowe ko ukunda kuvuga ko bagakoye mu gitero ko kwitwariye ntibaguca amande cyo bakagufunga jewe yo bakacha kuvuga ko bazayo kico gitero ko rero umviriza rero bobo we kodi bijya navuze ujya ntana hano namwe yogena ngo yavuze ngo yankwe gitereko je ari ibintu yanditse kuri mama mutango mana ari ibintu yanditse kuri mama ku buryo na mama je sinarinzi yuko twoterana amatiko tugashikana ku bavyeyi ivyo rero je cyambona okere kwera je ndabitahura ko je nabanje narababwiye ati jewe kweri ndi kuri micro bijya bintu mubona ku mbuga bijya ni mu bihe umubiri ntimubiha umutima sivyo meme simani n'umugore wanje arabizi sivyo arabizi pe urumva bijya je cyanda bifata yuko umengo ni blague two turanani ati nibwo ari gufite ariko jewe urumva muze mu mama reka nawe mama none wavyaye umwana mu nkanje ntiwavyaye jewe mama none mfuye nibo kubaza ubuzima bwanje mama niho bisigura tego we tekereza rero batakubajije vyiza bazokubaza bibi ni kwisi meze cyangwa agakino nikoryoha agakino umusanzo nikoryoha ariko mu bisanzwe je ubona habonetse nk'abaneri batatu canke babiri game yo bimeze gute baneri batatu canke babiri Burundi bwa buhomvye ya bwahomvye nk'abantu nkabajya abantu batavyara none Burundi uriho kugira uzana abandi none uriho uri wenyene gusa nukuzuzi wese sivyo nuko kipa gusa aho abantu bari kuba nk'inzuneri abamo yari kubamo umuntu arondoka umuntu w'akamaro Burundi bwa butomboye ibaze cyo dusenga Imana ngo turonke abandi nkabajya vraiment bro urabona yuko twaba dutukishije n'Imana umva tuba tuko twereka abantu bajya bashinwa batemera Imana yo mu ijuru kwibaho tuko turabereka yuko itabaho ni gute yo gumirema abantu mani batavyara abantu bavyaye inda zija mu mugongo bro urabona yuko izari blague zindi nuko umuntu avyaye muratera indo daboje yari ivyariye umwana muzana amajambo ngo ibivagundu n'ibindi vyinshi bigiye ujya mwana mu bisanzwe yavyaye araretse kwivyarira nibitutsi none mwebwe ufu muvyari kivagundu hakubaho utavyayemo igaha udasize umugano usiga umwana ya mu bisanzwe daboje wewe nihaje nyene kandi daboje ujya afite amabanga menshi dabo afite amabanga menshi kabisa ibi kikoresha umwana daboje ujya asinibaza yuko yo
byara n'umukobwa wo ngaha mu Burundi nyene officiellement kuko amabanga y'aba batipe baba ari muri aba basani bacu batagaragaza abasheri babo ego batabashize ku karubanda ati my wife amabanga yabo ni ndeheke man habajya bandi bastar ni babandi ewana barara kuri apere amwereka no mu gitanda ati sheri raba musi gitanda nta uriyo raba muri wese na umva control yo kubaka urugo umva bajya batubabayeho kubw'idolari riva he ego mu bindi bihugu bajya rero je nari kubishima iyo Double J yabigira bien ava akapresenta umusheri wati my wife sivyo ko twagiye kubona amafoto afise inda Double J mana arabiki banga ku buryo nakiri ko ari ibintu atamenya kiriko nawe mubaza ati brother niyaje asi niyaje nivo ivo abo bioni we urumva ujya Double J yara avya kivagundo nuko iryo zino mengo baramaze kuri cafuza ariko umwana vyawe nkubu ugiye muri shugatera inda umukobwa azahumva arakwandika ibe sinabonye igishozi uyo mwana azovuka bamwita igiki ikivagundu simbizi nuko kivuka kivangundu ikivangundu ico ni kirundi y'igito aho gushatse kubishira mu kirundi kirekire twe rero abanyakamenge ivyo birundi turinda guprononsa ivyo nibitra gusa iryo jambo urumva yuko risa sivyo ikivangundu yani kivuye mu ngundu y'igitoki kabisa urumva rero hajya nukuri arajaganije cyane vraiment burya mu bisanzwe mu buzima umuntu Double J nk'umuntu angana kujya myaka irikira murega muti yari karagenda ari karasaza pe oya aracarimo Double n'umwana aracarimo sa uraza uzafite imyaka ingahe nayo nzi gusa simbizi yavuze ngo barajana kugura indaya kwa Mukono voilà kwa Mukono Double J kundi indaya mu Double J kandi rero nasanze abahungu bavyibushe cyane bakunda igitsina nukuri ndafite matemoye z'abajama benshi urano muri sona hano murangirira sona hajya kwa Paul muta ibi byusanga vy'imidoku bro nikigera kidakoze massage muri mubambe yego ni tegeko yego rero ndafite n'umujama wanje avyibushe kubi ni munini gose ifite nakantu kinganira uku ariko mutarenena urumva arenena rakondi boro kubi narara adahomoye ni tegeko umva rero Double J hajyara kwekora yuko imyaka bandikira mu jana kandi Double J numwe mu baririmbyi baneza yuko ikibanza ca gatatu akijamo atagitakaza umwanya muremure agifata akakigarukamwo mukuramwo bandi bakavutagura akabisa gatoyi ariko Double J muri 5 kabisa ku muziki wiwe kenshi iyo abarimvyi ngo bavyaye cye bazanye amagoro usanga donc batagikora nkuko bakora ubwa mbere nizere yuko Double J bizova bimukorako narijya karagenda oya burya none Double J ujya mwana yagaragaje yavyaye none wibaze ko ari we wa mbere yo bavyaye kumburo ufise ibindi byinshi umuzi ko navyo tu nta byinshi cyane ariko burya imbwa irinze imene ku agahanga ntibamenye inzoga inkemuta umbire Double J kuva yabereye hiti ko ari umukobwa wa mbere ateye inda amaze kuzihomora benshi gusa hari bavuga ati this is content uyu ureka ndabigire na content rero nabandi abigira biba mu ibanga nk'akaganja yego urumva mu ibanga kabisa urumva rero ivyo turabimenyera ivyo turabizi kabisa ivyo turabizi rero nibaze bamenya baze bavyaramani n'abantu bazwi n'amategeko ku buryo n'imiryango itera impundu kuko aryamani nta miryango yateye impundu hajya bavuga ati nega shari usanga kwa mama Double J mu Gitega hari umwana arerewe ya Double J hari usanga kwa shangaza ari umwana ari abatipe mani bibereye uko atera indi umwana cyamubwira ati we umwana sister sister nderera nirere ndiko ndi busy sana muri no misi canke ati uyu mukobwa nateye inda sister mwokipe gato reka manze nipange nzo mutora hanyene ugasanga
yateye imitoma kwa sister aravyaye umwana makarambaka wa muko avuze ati oya uyu ntazontwara kabisa kiranda agacomoka nuko Yeah. ngo imbwa nkuru niyo yigishije izindi kunuranura nyamba atari gutoratora bavyigiye kuri inde sat b bavyigiye kuri sat aragenda agahomora akitahira oya ivyo abana akavyara umuntu ivyo vyimbwa nkuru yigishije izindi cyo navyo none nta bwenge ufise oya ubu ubona umuntu akorotsa kuri etage Hereditaire, ma. nawe ucuja gukoroka uraraba mwana atahanu harapasa canke ntihapasa urumva uraraba nawe ati none ibi bintu nakayabigiyemo biramwerera none je vyonyerera ega mani si vya bose si vya bose pe shobora gusanga yariganye grand frère wiwe twibandaniriza nuko inkuru harawe ngaha mu Burundi niyo ya Daboje ariko tugenda inyuma ya Kanyeru gatoya ibintu vy'ubudaje nabikubuje ariko nimba ufite yindi content wateguye nimba ari ibindi bibazo vyo mu Burundi inkuru ni nyinshi aha rero hakujya ya Kanyaru jewe kweri nabikubwiye yuko koresha umwanya hayi kujya Kanyaru tuvuga ururimi rumwe sivyo content zacu ribukiya Eric niyo batanguye kuyitora kurusha twebwe ubwa mbere uriko ama documentaire menshi asohoka wayikubera to inkuru zabona to tuzogira ico tuzivuze cyo nico tubaruta rero cyo nico tubaruta kantu kakadaje nako urumva ni hatari moto ega bijya kwanza ni ega bijya vyategezwa kuba kusaba no musi tukivugiye ko kubera n'ama media menshi mu gihugu yarabivuze ko please no musi wonyene nubwo nzobigarukana yambo kandi we nari kandi nakimwe nta n'umuntu muzi muhamagara ngo aze kusiga uvuga ibintu wapi kwe simbizi navyo yigeze avuga ko yaramaze imisi ari busy n'urugo cyane yagiye kucumva muto yabona vyarira hirya vyara mu mbavu nk'igihahe akibaza ngo niyamushira mu nzu ngo bizokwijana Mungu wangu uvyara induru utavyara oya reka bobore we kodireka reka basi ndagusigure basi iki kintu sivyo urabona mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana musanzwe bimeze bibiriho yuko umugore igitsina gore ari umuntu wo kubaka urugo witwa umuzezwa nzu inarugo umva nuwo kwicara ukamusumira akajya umva inshingano z'urugo okay sivyo ariko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose tumaze gutera urumva ico biti intambara igihugu kigutegeka buri muhungu wese mani n'agasore akajene fata inko kiraho nka mu Burundi hariho n'ibintu vyitwa bya mugobore urabizi we nubwo ari ukiri muto mugobore mani byari ibintu zari inkozo kuyaranja ariko ewa zaraturitsa urumva rero byaratumye izo ntambara imaze kuzeyo deuxième guerre mondiale abagabo benshi baragiye kugwana bagwanira igihugu bita ko ari gihe wabona neza ko igisirikare cananiwe hakatangura kukogwako n'abasirika yumva n'ugwaruka no mu mazo agatangura ati uri umugabo twagiye uri umugabo umva ryari itegeko ni cari gisaba urumva rero izo ntambara bajamwo wasanga abasirikare baseriye bavyigiye babigize umwuga baraheze mwebwe namwe babigishije iminsi ibiri baraguye ku rugamba urumva gusanga abagore barabasezeye barasezeye abagabo babo baragiye ntibagarutse abagore baca batangura kubona babasige nk'ubu dufata umugabo agiye asize abana batatu mu nzu n'umugore ari ku rugamba ntari sa amafaranga ari karaca ngo diri ari kagwanira igihugu sivyo umugore ari yarangije nawe n'umuntu arabona umugabo ingene akora sivyo abagore bagapambana urumva batangura gukora nabo ni batangura kubona ko nabo bakwiye gukora sivyo rero harageze n'igihe bakora greve baterana leta bagatera greve ati bwana abagabo bacu kabisa wumva tugira umuruho tubure n'umuntu adukanda twe n'umuntu aduhomora abagabo bacu baheze urumva kuko mu bisanzwe umugore yapari yo gukora umugore mana ashobora kuruha yiri waramesa iragirane ariko uhari umugore ashobora kukubanira ngo bimeze ukunuko ngo ndarushiyo yayo mva tegerezwa kabisa ni kimwe mu bintu biba byaramuzanye mu rugo urumva ico kintu nawe aba yaramaze kukimenyera amazi igihe kirekire cyane urumva yuko nawe nabari mu kibazo urumva rero ivyo bintu urumva neza iyo vyagiye biragenda biragaruka aho rero hakujya ya Kanyaru rero ari kuravuga mu bisanzwe byaramaze gutangura izo systeme zaramaze kubafata
rwaruka rwo mu Rwanda rwose ruhiriye muri Kongo. Kagame yaguma arungi kugwaruka. Ewa uri umujene gatoya ubugiye, uri umujene gatoya ubugiye. None ucubona effet impact deuxième guerre mondiale iteye abagore bagiye gutera greve. Uno munsi ntibatera greve nibibaho byarataye agaciro. Uno munsi baca biyaranja. Uza wumva ikidajere bandabibona forme yacu. Ni nkuko no microphone ayibonye avuga ati wani cyo imijya microphone. Rero nukungene abanyarwanda benshi bariko babarungika kuja muri Kongo kandi urabona ko DJ ibintu nimba ndabivuze hari abantu benshi batatongora kunjija urabona oya mani twegwe entertainment yacu ntiyotera imbere atamahoro ahari mu bisanzwe birajana nuko twe tubivuga ukamengo ntidukwiye kubivuga ariko nudatunze inkarazi ko zikama twe birabiko biripasa turabibona kandi tuba tubizi sivyo rero kubicishamwo nakosa nukuri tuba dukoze hoya ko ni nkuku no na California harahiye turabimenye kandi turabivuga ati California yahiye none kubera rero utaba muri Amerika bice bisigura yuko nikibereyeyo nimene yavyaye umuntu ntuyivuge sivyo ivyo bintu rero twebwe turabibona kuko n'umupaka wugaye turabimenya wuguruye turabimenya sivyo uko bigenda kose twe turabimenya rero niyo mpamvu kubishikiriza abasanzwe baba badukurikirana ko ari gerega tubashikiriza nabone babizi no kudusumvye ugasanga tuko babwira ibintu bonyene bahazi neza urumva rero aho jembo numengo ivyo nkiyo nkuru iri kiratrendinga cyane mu Rwanda bisobanutse kabisa birasobanutse pe bababuze ababikora ivyo bintu ababijeje sivyo kabisa ariko koresha umwanya ivyinshi wabivugiye mu migani ariko umuntu ariko aradukurikirana kinye gutahura neza urasira iki kintu koresha umwanya yagombye kuvuga wavuze ngo muri deuxième guerre mondiale harabaye amagreve ibiki nyuma ya Kanyaro ariko reyere mani twagombye kumva ikintu wagombye kuvuga direct turashaka rero dukure mu iyo migani urabona kudinda kwereka ikintu jewe ndumuntu iyo mfise akanya neza telefone mani je ndakurikirana ama discours y'abantu baba bakomeye sivyo bariko baravuga ko bavuga mu rurimi numva ntaho sivyo je ndabikurikirana neza cyane urabona nkanye niteka Reverend Ndikuriyo cyara discours mani je ndakundana langage mani je ndakunda nukungene avuga ijambo mani je ndakunda umuntu kabisa ari kavuga ijambo arivuga neza ukumva neza yuko ari kararitomora neza ukumva neza na force na kuko hari umuntu avuga ikintu ukumva neza ko riranaremereye kumva n'uburemere bw'ijambo ati ihwa nkubu dufate nk'aba Obama nyene bavuga urumva neza yuko umva discours y'umuntu hari ma discours usanga aryoshe mutano kumviriza sivyo rero ari mjambo yavuze ati ngo abo banyarwanda baguma imyaka iheze baja mu Rwanda muri Kongo kugwanayo aratana ko ati kuva 94 baja kugwanayo umwana muri 94 muturazi ngena ubu bwana bwiwanje ni buke baja kugirane kugwanayo nubona yuko aribo bariko bicisha abashiki bacu n'imisonga ntaguma yuko abohomoye bajya ba Emerine bariko baja kugwana muri Kongo ho ndakubazi nabo basi ndabazi ni bari uwo bari kadukurira bariko baja kuronderayo iki je umbwira ikintu kiri muri Kongo kitari mu Rwanda mu Rwanda ntanzabuziriyo kare hovuga mu Rwanda je mora numva ngo ni igihugu ciza ni igihugu ciza gishajije kimeze neza gisa neza gifite abana beza sivyo baryoshe none bo muri Kongo bajayo kurondera ikimani mudashatse kutwereka neza yuko twebwe dutegeza kubikurikirana byimbitse indani niba bareba bashiki bacu basi bareke bazi ko turenzwa mu komani baratuzibira n'ama content mani nk'ikintu cikidaje n'ukuri ku Imana kirazibira mani n'umuziki kesho kuzibira n'umuziki kuba Bruce Melody ntabwo bariko baravugwa baje no kizigenza ucumengo bazimye ba kivumbi kingu ucumengo bage ba Airways bo bucumengo bataka nibigeze banaririmba kubera iki ni habari ikintu caserutse kiraremere cyari gusumba umuziki urumva ikidaje bro cha Henken
azi Henken ngene ingana muto abantu bacu barakomera ndakurahiye kabisa no barakomera pe ubu tuvugana Emeline ari muri ribu niko bayitwa twe mu wundi singero bayitwa ngira nabajeje intwaro umutekano ntavyonzi tu abo barafunzwe nike kintu wobwira leta y'u Rwanda oya niba bamworohereza bamubwira ati wewe ico ukeneye ni giki kwanza barabona ico akeneye ego hajya bakwiye kumufata bakamushira ahantu atiyumviriza dufite abasore bane ngaho ego wa mbere wa kabiri uri ni utubwira ati gezaho basi turagusinye basikundwe ego sivyo kuko sinaze ko ikidaje turinda no kugikaresa turinda urumva nibamworohereza bamuhereze ibyo akeneye ibyo yishakiye kuko umufunga siyo solution wohora imbwa gusuta mama niyo zimara nukuri ko Imana tozima hajya Emeline no ko yifashe video ndumva hari abandi rero yeza wakera maneni ni tro kabisa niba borohereze babahereze ivyo bishakiye baba barekera urwaruka rwabo muto sivyo ko imibiri Imana imibiri ni hatari kandi ijya myaka ya Emeline urabona yuko akeneye abahomozi ego keneye za vumbi ya Kongo akeneye abameshi arakeneye nka basimbizi simbizi nayo amereye kwa Emeline arakeneye abo bantu kabisa sivyo niba mworohereze kabisa bamuhereze icyo akeneye nakare umwana aririmba gitamuhe niyamukatazo irankase kumbe sinziza muhe ya kabisa gusa urumva content yarafutse u Rwanda ifuka no mu Burundi nibazi nawe wabintsindagemo maka ndabivuge ku buryo urumva ega aho ndengana umuntu yitwa Emeline ngamo izina Emeline ujya mu demo yamaze kuri yaba Emeline urumva abangu baramutiye ati wewe ikidaje kicamo ati sijewe ni ati reka ba Emeline reka ba Emeline reka ega ni nka Grace yatumye wa mupeta gwa ku rugamba umuntu wese yitwa Grace umuntu yitwa Grace unareje umukobwa kumva ngo yitwa Grace umusezera ati bayi kiba kirangiye uroheje undi yitwa Emeline uca wiruka witwa Emeline witwa Emeline ucumugura Henken ibaze nk'umukobwa yitwa Emeline umusohokanye ukoze ngo Jane wa Henken ngo Jane wa Henken ucusiga rutingana ati akagitaha yihenda gikura cyangwa agiye muri wese bijya byo gutinya ngo nibamushyire mu isumu ngo agiye gitwaye mugendo mujanya ate turabizi kabisa kumbura afite ibindi kende ngo dushikiriza cyane cyane bisa n'ivyo Dumba waramuvuze mugakugira no saha nta kintu arabivuga ku byo wavuze none yuvuga ko yarakugaye je narahejeje je naruga narahejeje cyangwa nawe kidaje haramufunitse oya wewe petetre ikidaje mane cyafunitse byinshi ariko Dumba jerega sinabivuze kubera ngo anyishure oya mane Jesu ko nkora oya mane jewe ndakuvuga unyishura utanyishura tampi pour biragusha je kazima nahejeje kazima jewe kiri muri jewe nagi bagiseruye hari abandi reba turika bazona turika ibintu bibarimwo wewe ni ngombwa abantu jewe ndakivuga uko vyume vyo kabisa turangiza ikiganiro cacu koresha umwanya urafite vyinshi keneye kutubwira donc tutavuzeko ushobora gufata umwanya content ntibaye nini kubera ivyo twari kuvugana bigarukiye nga daba ikintu kimwe tubwira canke bibiri tuba twavuze je twibandaniza nakarebura nije ya kiwe Cisino Emery ikintu ngo nari kuvuga gisho nari kuvuga cyose kindi munari kuca ndagishikiriza directement yego kare tugushimire cyane amani sana Kamo TV ndabakunda kandi ndababwira ati wana jewe tuko turayaga ngaha ko turigisha tuko turatahuzanya ibintu binabiriye ico udatahuye don't judge ego ya nanje kuko shaka kukujudginga mindset za sivyo ya kandi imana ndakubwira ikintu kodi bro ahubwo reka mbandanye gatoyi sivyo urabona be urazi yuko je ibi bintu by'ibihugu gihugu kinakiriya igihugu gifitane imigena n'igihugu ciwanyu ugikunda cyane unanaciyumva mukavuga ati jewe no nahagura no jaye no kupangayo no urumva ariko iyo ubona neza yuko
imigenderanire y'ino nini itameze neza mani nawe uravuga ati wana aha kweri agezaho umuntu yibako sivyo je ndafite histoire kera nize kwishuri buraza umupresident Habyarimana hamwe na nandi gabasha ari umupresident Habyarimana ari umunyarwanda yari umunyarwanda nantuze yahiriye mu ndege yumva indege ngo yahiriye mu kirere na president w'ubundi sinduhije oya ntajyamira ntajyami Cyprien ntajyamira histoire muta je navyize kwera ivyo bintu bafiriye mu ndege pyo sivyo mani hari utuntu je ngenda ndabona nkavuga ati kweri umupaka warokeye kugakwa kabisa ariko reka ndabashimira cyane tuzosubira